urabona ko agenda hari imbere bashiraka amaguru yose agashira inyuma bashaka amaguru yose urabona navyo imyaka irimo iranjana murabona ko bifashe rero nka twe turakura umuntu acaza kugorora imitsi ngaha naho nyene ibimwe aha rero urabona ko ni ibintu bikomeye cyane urabona ko baraduga ingazi bakurira bakiga indome harimo no kwigisha ahantu kuvuga umwana wawe ashobora no guca ubwenge ati ngaha yiga murabona ko tubisikanya abazungu bazino natwe tuvino tuja hariya ni kuvuga bo barazi Afrika ko baba bayikeneye natwe dusha dukenera hariya mu bazungu aha hose n'amapa yo tushaka kwicaramo kugira ibintu bigende neza murabona ko harimo ibintu ndangakaranga inkono harimo imikuza n'ahantu hameze neza cyane kandi ikintu cyantangaje nuko numvise ko menga ibiciro byo ngaha sikirenga mani hariya barabizi mugabo hari abatabizi yuko ushobora kwitwaramo amazi ajya tunywa mu nzu abandi bakubwira ati amazi avahengwa ava mu robine turamaze twakura mu mwonga mu isoko tukayashira mu nkono tukayikorera tukashikana muhira kandi inkono yuguruye tugashika tukahatereka ukagigisha sinzi ko mwashoboye guca ngaha naho ngo naho hari izindi bungaro zitari nke bungaro mwavuze ngo nizahe nizi payote yego nizi payote hanyuma umuntu aragerageza indiri ijisho tukamanika kugira umuntu abone ibitandukanye n'ibishoboka urabona ko hose tugera turatera ibiti kugira umuntu kakayaga agume yisanzura aya mengana amasederi kugira aho tuba turimo tuributsa urugo rwa kera ko tudashobora gusobanya kandi mbere n'ubundi ndafise umugambi ko tuzosobanya kandi ntibibagiwe n'isuku urashaka gukaraba birashoboka neza cyane murabona indwara zarateye nico gituma nakubwiye nti cyo kwihangiro ry'imirimo y'igihugu mu Burundi haramera ibinibi n'ikimenyamenya muri la beauté du paysage kirahari cyane gose ngira mwabonye ko atana kimwe kitahari aha ndabereka n'ibicuncu imiravumba iminyari kuko jewe ahantu kugira nabwiye ni kugira twereke abantu ivyo bintu abantu bata ya pepiniere iri hajya inyuma gatoya restaurant ayi ni nka sare murabona ko ari ahantu hasa neza n'umuntu akavuga ko ariko karagwa haba hari klima isa neza cyane gose rero nibaza ko kijya n'ikimenyetso canke ni logo y'aha hantu ego icitegerezo nakabijya twashizeho kugira ushaka gufata ukazogera ngaho uzogenda ukinyoye byereje akavinyu ku Burundi akuki kukinka marke y'imvinyu ni Demiere urumva arabimenye Demiere abajene Maria cyavyumva mwana magakuki kukinka mu madote sinzi nibaza ko ariko kakanyene oya benshi bagira ubuki busanzwe rero bikira cyane bakunda kubikora mugatwe bise industrialize ni ibintu bihinguwe mu mamashine si ibintu umuntu agira n'intoke cyangwa iki ni ibintu kujya ku yindi mivinyu biciye mu buhinga bwa industry ntabwo bishimishije hari abarundi bashaka bari hanze bagacana ku kavinyu twe tukaronka gute muri abiyumvira ko nabo nyene barabiyumvira kuko n'ubundi mperuka muri Canada nagiye ndagutwaye tugiye mu ihayanishwa ry'ibikorerwa mu Burundi baranezerewe cyane n'ubu abajino ntanyene ndabubarungikanye nkayo no ku yindi misi yo kunezeza baricara bakaraba urabona hariya Tanganyika urabona ukuntu binezereye uri muri Rayo baje abantu bari ngo bararoba ibidukikije ati la beauté du paysage murayibona kugira wari wese reka shitsa abone ko ari ikimenyetso n'izina akaza neza nkunze kubona imanza z'abazungu kenshi usanga zibera ahantu nka ni gake basanga mu masaha abazungu rero ni twebwe abazungu ni twebwe twarategereye
ibyiza icyo twabirabisha nyine ku banyamahanga ubu byiza rero nitwe tugereza kubyibanza. Turabaramukije mwiriwe mwaramuse bwakeye vanaho ndazi ko mudukirana muri kwisi yose. Uyu munsi rero twatembereye ahantu hadasanzwe, mvuze ahantu hadasanzwe mvuze ntihasanzwe, tugira tubereke ivyiza biri mu gisagara ca Bujumbura cyane mu gihugu cy'u Burundi canke muri East Africa canke Afrika muri rusangi. N'ahantu hari ibintu byinshi bidasanzwe navuga ati ni site touristique. Reka rero dutembere tuganire n'umwe mu bashoboye gutegura ico kibanza, atubwira icyatumye ategura ikibanza, atubwira uko ikibanza kimeze, atubwira ibikorerwa muri ico kibanza, ashoye kudutembereza, atwereke muri bimwe mu bigize ico kibanza na bimwe mu bintu byatumye yipfuza kugira ikibanza nk'icyo. Mama namahoro. Amahoro. Turabaramukije. Gake neza. Ego. Twebwe tuje kugira mutwereke mututembereze tubone neza site touristique la beauté du paysage, mutwereke byose uko bigenda ibibanza byose kugira umuntu wese ashaka kwipfuza gutembera canke kuruhura umutwe ashobore gushika muri iki kibanza. Maze mutwidondore. Murakoze. Je nitwa Bizindavyi Victoire, nkaba akazina niyita ni umukunzi w'ibidukikije, amatrice de la propriété jardinière. Hanyuma yego kari aha n'ahantu heza cyane twateguye n'umuryango kugira abantu bamenye ko igihugu cacu ari ciza cyane kandi gitunze ibintu byiza cyane, na cyane ko hariho n'abantu bafite impano yo gukora ibintu byiza cyane. Si n'impano, ushobora kuba hariho impano, ushobora kuvyiga, ushobora kubibaza. Ego ni karibu rero aha tubakira ingenzi. Ego murakoze. Ingenzi zo ngaha nizo mu mahanga zose ni ingenzi. Twashaka tuanze tuganire kuri ibi ku gicapu tubona ngaha. Cameraman banza werekana igicapu turabona site touristique la beauté du paysage. Kubera iki la beauté du paysage? La beauté du paysage kubera novuga nti none sagashashasha rumuri mu Kirundi ni ubwiza bw'ibidukikije. Ngira murabona ko hashaje cyane. Hanyuma mugerageje kuraba mu byo nize klima y'u Burundi ituma igihugu cyacu kibamo ibintu byinshi cyane byinshi bituma bishariza isi yacu, bigasharija aho tuba, bigasharija igihugu cyacu. Nico gituma rero navuze nti aha reka ndahitera beauté du paysage kuko tuzohashira ibintu byinshi cyane, ibisanzwe bihari, ibyo dukuye ahandi, kugira abantu babone yuko ibidukikije bituma umuntu agira ahantu hagira ubwiza, ahantu hagize ubwiza uhagendeye nawe ucugira akanyamuneza ugacumererwa neza. Tutagiye kure tuanze tuvuge ku byo mbona ngaha, mutubwire kubihari, muze no kubitwereka. Ndabona kwa gestion de bâton, pavillon, service, beach, restaurant, minizo. Nako kantu minizo sintawe yakariko. Tucishirize ku mayange gato kuri ibi byanditse ngaha amarisho tugenda utwereka kimwe kimwe. Ku mayange aha mubona handitse kwa gestion de bateau, murabona ko ari ku mazi. Aha nari nifuza kwashira ahantu amabato zarashikira kugira abantu burire mu mabato batenye imbere muri Tanganyika, bato zishikireho zibatore zogeye zibagarukaneho zabaho zishikira. Hanyuma handitse service hari ahantu twubatse inzu y'ama service, murabona toilette, pavillon, kuvuga amabungaro, bungaro nini ya cyane. Hanyuma beach iyo ni kuvuga ni muri rusangi. Kuri iyo beach rero habaye hari ama kedo bateau, akaba aho bakorera, hakaba restaurant mwaza kuyibona, akaba jeux d'enfants nazo nyine mwaza kuzibona. Hanyuma tugashiraho ama objet d'art, ibintu by'akaranga. Hanyuma tukagira minizo rero narifuza yuko twashira ibikoko ahantu dushira ibikoko abantu bakazaraza kuraba. Bita minizo. Niyo bita minizo, kurumva
yobazo igihe hoba hagutse ari haniniya cane ibikoko biba ari vyinshi mugabo nifuza yuko no hashira ibikoko bitandukanye abantu bakazaza gusamarira canke bakanabimenya bakanavyigirako bakamenya ivyo ari vyo hanyuma murabona tennis cabinet electrique aha naho twanashatse kwerekana aho tuzoshira amatara kugira ntihabe isanzara ry'ibikoresho kimwe cyose kigiraho kigenewe gukora hariho salle de rencontre twari twifuza akasare gatoya abantu boza baragiramwo inama akaba na bloc administratif ni ukuvuga abakozi ibiro by'abakozi naho bicara hanyuma murabona urwinjiriro na parikingi naho basohokera ico nico gicapo murabona ko hari in kwinjira out gusohoka rero tukaja duja kuri iki gicapo naco kiravuga ati nasiteza kwashira tennis hanyuma nkongera hashira ya basket ivyo rero kubera ndaza kugira ico ndabivuze ko ubu dufise tere ya basket yo irubatse umuntu tere ya basket mwashira gushiramwo na tere ya handball agashobora gushiramwo na tere ya volley mu baze ivya sport ivyo niko birashobora gukorwa mu kibuga kimwe ca basket handball na volley mugabo ngaha twari twabitandukanije tugiraho volley maze ko kutanganyika hariho volley beach hanyuma na mini football aho abantu bashobora agatere gatoya abantu n'abashobora gukinira canke abakuze bagira sport murabona na pepiniere nayo nyene kubera ndimo kugwiza ibiti n'ibidukikije urumva yo nayo nyene irahari pepiniere akaba rero nari nashizeho n'iyindi ya bato aho bato naho nyene zoza zirashikira yego aho ico gicapo hari kandi musimvye kandi dushima nashatse kwerekana ramve nashatse kwerekana urya mufurege uri hajya kugira igicapo cerekane uko hameze n'ahantu hamanyutse hari manga nibaza yuko ibi ni bavuga ni by'igihugu kijejwe ngira bazogerageza bahadukoreye mu bintu dufise ko ingorane birimwo murabona rero nibarabara ahasanzwe hari barabara rirengana riva kuri rage hariya mu Kinindo likabandanya likajabuka igaca rishika no ku Mugere aha rero Nyabugete ya gatatu ni muri Nyabugete ya gatatu hanyuma murabona aha haronse mu mategeko inimero za certificate murazibona zanditseko ni wagize iki gicapo yarishize ku inimero uzokenera ko nawe amuhinyanyurira azomukenera mugabo rero nimye kuva muri kubera ibibazo twagize by'umwuzurira mwese murabizi hariho ibintu tutashoboye gushikako kubera amazi yaciye hatwara mugabo ibyo twashitseko muraza kubibona sibike bandanije ahatwawe tukahasubirana mugabo ntibirashoboka mugabo Imana nyereza bikora yego amen rero tubandanye hariya handabona iki kugwa ca mbere tugira duhereko ahantu hasa neza nibaza ko ari aho abana bashobora kuza gukinira canke novuga kwirorasha sinzi kwirorasha mu Kirundi gute murabona iyo abantu baje ku mabici canke abavyeyi baje kunezerwa hirya no hino n'abana rero barabikeneye abo nabo babikeneye cane twarageregeje rero kuhategura turahategura turahashira amashurwe turahashira abana aho basimba ibintu zitandukanye zo kugira binezereze na cyane cyane bagira n'agasiporo hanyuma na cyane cyane ntibame bari mu nzu murazi umwana iyo atari arakina ntamererwa neza ntumenya ko umwana akomeye aha rero n'ahantu heza cyane hari byose bariruka bagakina bakinyegezanya bakurira turafise umukozi ababijejwe aza kubaraba nta kibazo bagira baba bafise umuntu abacungereye bagakina umuntu akaba ariko batarimwo barakina nabi nuko rero abana barahanezererewe hanyuma niyo hageze mu buruhuko rimwe na rimwe turatanga akarusho ku mwana yabaye wa mbere turamukurira ko amafaranga kugira oya turabaza abavyeyi babo bakatubwira ati umwana wanje yabaye wa mbere wakari kuvuga ati yabaye wa mbere atabaye wa oya ico maze kubona ntavyo babeshamwo kugira tumotive abana dufashe abavyeyi kugira abana bumve ko niyo abo wa mbere niga neza akaronka amanota meza
ashobora kuronka droit yo gukina swat arisha amahera make canke atana kimwe arisha. Ahashaka kuja umwana w'ibiro bingahe kugira tumbe ntazogira urenza afise urugero cyane yego afise urugero nk'aba gushika ku myaka abantu bafise imyaka gushika ku myaka 12 nibo bashobora kwinjira ngaha bashaka kuza kwisimbira bashaka kuza kwisimbira yego ibiro 50 40 aho nta ngorane noneho nibaza ko yabigoye ko n'umwana arenze ibiro 50 na 12 aha naho n'umuzeno baricara ni balansoire ni ruvuma mu kirundi kera twabishira ku biti tukivuma muganga aho urabona amajambere yaraje kandi aha biravyizewe kuko bijya byo ku biti gishana gucika ukagira ikibazo ariko aha biba byizewe mu buryo budasanzwe nige nibaza ko ari balansoire ni balansoire aha naka sport k'amaguru baraja ko bagakina bakagorora imitsi na hare n'abakuze barajako barajako kuko urabona ko agenda hari imbere bashirako amaguru yose agashira inyuma bashirako amaguru yose urabona naje imyaka irimo iranjana murabona ko bifashe rero natwe turakura umuntu acaza kugorora imitsi ngaha gusa mwavuze ko ari umuntu abigisha kubera aho ushaka kugira nabi ugasanga wanyereye hari umuntu umukozi abacungera aricajejwe conyene aha nawe ushobora kwicara naho nyene abana urabona araduga acaje umunyenga nibaza ko ibi byose yabikeneye kugira umwana agire amagara meza cyane ibintu bigende neza iki nico kimwe na kijyanye yego aho no gutambukira ko haragasumari kavuye mu mugabo turagasubiza muri nondwi gucambuka umuntu agenda aratambuka agaruka hariya agasohoka akagaruka kavuye ngaha kumwe kera twajaruka imigogo ushaka kumenyera rero usanga bigora kugenda ku biraro no kubimenyereza navyo biri mu mariye touristique mu mashamba hehe yego no kwimenyereza na cyane kugira vyorohe aha naho nyene ibimwe aha rero urabona ko ni ibintu bikomeye cyane urabona ko baraduga ingazi bakurira bakiga indome harimo no kwigisha ni ukuvuga umwana wawe ashobora no guca ubwenge ati ngaha yiga gusa mbona umenga ni zike sinzi ko zikwiye izindi tuzibisarira muri stock kugira ngo ntibabyibe bisanzanye ngaha turabibika gusa muzishiramo ngaha oya naho tuzishira ngaha abana tugashira mu kabase abana bakaza bakicara bakaza bariga urudome cyangwa n'umuvyeyi wiwe mugabo kenshi baba bari mu barikinira ngaha burira n'amarufabe no kuvuga izi ndome zose yego nabaha nabashaka guca hariya akabanda bakinyezanya agacashunguruka akaduga imisozi urabibona akabona ko nawe nyene arimo araduga akimenyeza kuduga kumanuka n'ibindi nibaza ko vyoroshe babana bavuga ati abana b'Ubujumbura ntibazi kugenda nibaza ko uca ngaho ubimenye hazo wamaze kumenyera kugenda ahubwo nawe utaragenda vyomugora hari byinshi usanga bitandukanye hari umugambi mufise wo kongereza ibindi ko hari umwana ashaka kuvuga ati shaka bijya bindi nabonye hariya kuri televiziyo kunuko burya umwana ntagoye aha ibitandukanye birahari mugabo icyifuzo shosho nico kongereza urabona ko hariho n'utwo bicara ko harya hari n'utundi dutebe natwo mbona bumva usanga abana batu urabona nka kariya kameze nkariya kariko agacapo ikindi azunguruka turimo turagira iciyumviro ukuburyo nibwa bidushoboza tuzozana ibindi n'ivyo birakenewe kuko abana bakenera byinshi nibyo bahaga ibikino ego ibikino ni byinshi hamwe abana boba beshi byogenda gute badashobora gukwira aho hose abana babaye benshi hari igihe mbere turonka n'abana 300 400 500 tubashira mu migwi itandukanye
tukabajana bamwe bakaja gukina basket hariya abandi bakagira marche mu barabara ngaho ca tubashira mu migwi bagakina ibitandukanye. Ego bo nibaza ko ku bana ku bantu bipfuza ko abana babo cyane muri vacances nibaza ko ariho vyoroshe canke muri weekend hose birashoboka bifuza ko abana bagira amagara meza kwinonora imisi nibaza ko ari kwinonora imisi ku bana na hari nkino ni kwinonora imisi harimo no kwiga sinenze ko umwana ashaka kuza ngaha agashatera yiga n'indome byose murumva ko bishoboka rero nibaza ko tugira tubandanye aha ni hanze ni kuri entre uci ntubu yaninjira ugishika mama ibi bintu ko mengana ibintu vyize ubwo akabeye isi kanini kubwira umwana ashobore kuza n'abana basanzwe bamenyereye ko nta kintu kitagira umukiriya turabashira ku kabeye gaciriritse mu bisanzwe umwana kuza gukina n'ibihumbi 5 iyo baje ari babiri hagiye tuja tubagabanya tukabagira kuri 3 baje ari 4 tukagira kuri 2 5 bari kugira rero duhe inguvu n'abavyeyi tubagabaniriza akabeyi baza bararekura abana babo baza kwinezereza ngaha binonora imitsi banezerwa urumva ko tugerageza uko uzanye abana benshi niko tugabanya hakubona turabona ko ibikoresho tubigura amahera kuhategura kuhakurikirana urumva ko natwe bidutwara uburyo nuko ari ibintu usanga mama cyangwa papa bamwe bishiramo ngo bijya bintu n'iby'abatunzi n'ibyamaze kugira ubuzima mu rugero runuru kandi urumva ko ari amahera asanzwe ari amahera makeya gutora umwana kugira agire ubuzima bwiza ukamuzana ngaha byoroshe akajambo kuri abo bantu babona umenga n'ivy'abana kumbure bababwiza tunga ibyo rero byaba nitugaruka ko imbona kazoza abantu bose bategeza kwisanzura bakiyumva ku gihugu ari cacu ko twese ego nitwongana kujya abantu bavuga ngo barangana mugo umwe wese arafite urugero rugerako rero ukatubwira intumbero yawe turakwakira hariho nabo duhora tureka kwagusa akavuga ati jewe naje ndafise amafaranga y'ifanta mugabo simfise amafaranga yo kuja kumujana hajya kumaje tukasha tumurekura tukagenda gakina nuko areka kubigira misi yose mugabo urumva ko ducishamo aha rero turinjiye muri la beauté du paysage ego runo gwinjiriyo ego ndabona amabarabara kontineri ajya pavilion na payote bitandukaniye pavilion oya sico kimwe pavilion irona murutaza kubibona ni nini ya cyane yanageretse ni nini ya cyane na payote urumva iraciritse ni hasi ntoya murabona ko tucisuganya turacari mu bikorwa tugenda turakora buke buke umuntu akora ibyo ashoboye ndabibutsa yuko ni mama w'ibidukikije niko namwise murabona ahantu hari amashurwe mama byagutwaye ikingo kingana gute kuko ibiti mbona umenga bimaze iminsi kandi niko beach ari shasha ni kuri ibi narabyiyumviriye mugabo ibiti bitwaye umwanya muremure gusa burya ubibona atari wowe wabikoze kandi na jewe rimwe na rimwe yagiye kubitangarira ni bimaze imyaka myinshi cyane muga kubana ingaruka kuri byo twa dufise iklima nziza isi nziza ibintu biranyakwa gukura nkakaruro nk'amashurwe nateye muri uko ubu turi mu kwicumi nateye mu kuboko kw'icenda ubwo urabona ukuntu yamaze gusa kubona ko asharije asa neza cyane ibi rero bimaze nagenda hakora buke buke kuva 2019 ngena nsaba nandika impapuro muga gutanguranye izina gutera neza ibiti nabiteye 2022 no kuvuga rero urumva bimaze imyaka 3 uyu mwaka n'ugira gatatu urumva ko ni kuvuga iki gicapu ufise uyu munsi wari ugifise mu mutwe kitaraba iki gicapu tiko turabona wabanje urakigira mu mutwe kirabaho wanje urakirema avuga ati nifuza kantu hazosuka yego jenyi sinavuze nkombere ko nahiyumviriye twebwe tubanga umuryango wanjye bangaho yiye muri Nyabugete ya turimo turatembera turabati aho tuzoba twarabaje none ahantu umuntu azotemberera he azozana umugenzi hehe ko twegereye Tanganyika Shimwe kiravyuka nkanagenda ndasaba uruhusha. Mugabo rero mu gusaba maze gusaba uruhusha baransavye ibiri gicapo. Yene ndaba ahantu nibaza ko hoshoboka ko nkorera. Ndaza ndaharonde nkandagira igicapo rero ndafatana n'umu engineer akiri muto
jewe ndamubwira ivyiyumviro vy'iwanje je nshaka ko hamera uko nawe tubishira mu mashine nyabwonko aca nsorera kile gicapo mwabonye hajya burya ndafise n'ibicapo biri ku mpapuro mugabo je namubwira nti je nipfuza ko ngaha hazojiki n'utu tubarabara nkabwira abakozi reka duce ibarabara ringana uko imetero 3-4 tera ibiti gutya na gutya aha rero twaje kwakora twamaze kwacapa igicapo nyene ndabisa ko ahantu ushaka kwicara n'umuryango cyane umwe Tanganyika niyi twinjira ino rero kugira mubandanye mutubwira ukuntu aha hantu mwateguye ndabona hose n'ahantu mwashaka kwicara akaryoherwa mama baramaze kumenya aha hantu canke ntibirabazamwo kuba abantu biyumvira kuza gutembera ku mabici abantu baramaze kuhamenyera barahazi gusa kubera twaciye ducirirwamo n'imbura urabona amagurira aho se naho twatwawe muraboze imigano twashinze indani amazi yagarukira hariya hirya byaciye bigabanuka gatoya kuko twatanguye mu mwaka uheze mu kwezi kwa novuga nti gutanguranye izina twatanguye mu kwa mbere twatanguye mu kwa gatandatu kwa 2023 niho twatangura urumva rero kwamenyera barahaze no kuri baraza barimo baramenyera nuko dufise ikibazo cy'ibarabara abantu hagiye baca batubwira ati gushikayo n'ingorane ibarabara ntirimeze neza ivyo navyo ngira abajeje intwaro bazobidufashamo kuko twama twabisabye ngo bakora ibarabara twizere ko batwumva kandi kugira iterambere rishoboke ibi byose bishoboka mbe murabishika kari kibanza cya ba mukerarugendo mukakira abanyamahanga ngaha cyane gose ahubwo rero je nasanze abarundi biratugora je nasanze abanyamahanga nibo bahaza gusumba abarundi muri je tangwa kukubwira ngo hariya nyene bavuga naho abantu ngo bameze nk'abazungu ngo naho abantu babakire mugabo aha atwe twakire umuntu wari wese aje gufata akayaga urabona ko habereye ijisho wicariye ngaha urahema akayaga ivyimviro bikagaruka ukaruhurira umutwe reka n'ibindi imigambi ukayikora ugataha waruhutse ico kintu rero gituma abarundi ako kantu ko gufata umwanya nimbara amasaha 3 mu ndwi uvuga ati bisakonje ahantu nduhurira ubwonko niyumviye ako kantu bibaza ko kava kuki ako kantu cyo kava ko bavuga ati iyo umuntu yambaye ikirezi ntamenya ko cera urumva tuguma twiyumvira mu mahanga amaplaje za Osea ziriya na twese yatwisize ngaha je nibaza ko biva kutiyemera kutiyemera igihugu cyacu kutemera aho baye kutemera ibiri wanyu ivyo rero je rero narabirengeye ndavyemera kandi nkashaka kubibamwo no kubikora nibaza ko rero cyane gituma abantu nuko babibona hagufi mugabo ugasanga ntibabiha agaciro abanyamahanga rero kubera babibona gake hari aho batigera babona ikintu ca vere ari uruzuba atamazi bigira babona amahirwe kuri bo bavuga ati Imana yaduhaye ahubwo reka tubivyaza umusaruro rero tuvyamamwo tubibona nituramenya ko teza kubivyaza umusaruro hanyuma ngo tugire gute tubiremwo twongere tubwira abandi murabona ko tubisikanya abazungu bazino natwe tuvino tuja hariya ni kuvuga bo barazi Afrika ko babayikeneye natwe dusha dukenera hariya mu bazungu aha hose na mapa yo tushaka kwicaramo kugira ibintu bigende neza murabona ko harimo ibintu ndangakaranga inkono harimo imikuza n'ahantu hameze neza cyane kandi ikintu cyantangaje nuko numvise ko menga ibiciro byo ngaha sikirenga oya nukuri nibyo nababwiye aha twagerageje gukora ibintu bijanye na wa mugambi w'imbona kazoza y'igihugu duteze imbere igihugu ejo canke hirya y'ejo abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza bavuga ati turafise akarorero turafise icitegererezo c'ibyo natwe dushobora gukora kugira igihugu kigire ishusho nziza urabona dufise Tanganyika amazi nijya nawe none ni kubera iki tutogira ibintu bihesha ishusho nziza igihugu urumva rero ni muri iyo ntumbero hanyuma abana bacu umubajije ati ikirende ntazicarico ati nkono yabigoma ntazicarico umubehe muri hariya ntazicarico
urumva rero nk'umwana aciye ngaha nimwe twababwira iyo baje gukina nibi turabacisha ngaha tukabibasigurira kuko muri iki kigo jewe ni hari intumbero yuko ndahashira ibintu ni ukuvuga birimo birahona par exemple nk'ubujanye n'ibiti multiplication des arbres en disparition mu gifaransa le progenier nibi rero wajije intango ukabaza inkona bigombo ngiriya umubindi ivyo nta mwana wo bashobora kubikubwira akavuga ngo ivyo bintu ngo nibuye cyane n'ikindi kintu urumva rero ntibiri ico bihindura mu mitwe y'abantu hanyuma urabona ngaha mbere baranahakunda kera twayicara ati umuntu arimo arafungura twicara mu nzu z'ikirundi tugafungura twicaye twese hamwe aha rero umuntu arimo aranahafungura urabona ko hatekanye cyarakaganira n'uwazananye n'uwiwe ubutuje biratanga amahoro biratanga ibyiyumviro nk'ubu urabona inkoni itetse ku ngata ubona wese sinzi ko ingata uzica arico ndayizi mugabo bana tuvyara ariko nibaze ingata ati nayikoreza inkono ngiye kuvoma kamubwira ko jena nk'ubu abana niyo rimwe ndababwira ko nakuze je nikorera inkono kuja kuvoma bambwira ubu rero inkono barayizi ko nawe ingata je navoma aho navoma ni hariya barabizi mugabo hari abatabizi yuko ushobora kuyitwaramwo amazi ajya tunywa mu nzu abandi bakubwira ati amazi avahengwa ava mu robine turamaze twakura mu mwonga mu isoko tukayashira mu nkono tukayikorera tukayashikana muhira kandi inkono yuguruye tugashika tukayatereka mu nyankono kandi amazi akamara imisi nge nkabibusaba yuko ibintu byose bikozwe ngaha nati pursani made in Burundi yego so nta sumari n'ibindi ubutare nibaza ko n'amaferabeto tuzoba turiko turayikorera inkono ubugati ibiti byose n'isima kwazikorerwa mu Burundi ngira amarukoro baba bavanga kandi aho uri ngaha urashobora guhamagara abakiriya abaserivere kugira bakuzanira kaka ariko sinzi ko ngaha mama umuntu ari yava kumva aratumva nyene Nita yoti yayi mpamagara ababigeze ngaha kamuza ubwamo bwinshi acamenya yuko bamuhamagaye wese uvere ivyo ngani mibare muri Botedi Paysage ntibibaho rero tubandanye kugira tubereke la Botedi Paysage iyo bavuze la Botedi Paysage ubugomba kumva ubwiza rero hari abantu bite amazina ibintu washika indani ukabura bimwe bisa amazina ariko nibaza cyo nyene kuvyo mumaze kubona gusa nibaza ko mumaze kubona yuko n'ubwiza bw'ibidukikije canke bw'igihugu canke bw'igisagara muri rusange iyi nayo ni priority mama amapati menye amazina nk'ubu ndashaka kubwira umuntu tisanga muri la Botedi Paysage yoca amenya gute ko nicaye ngaha ivyo turabifise mu ntumbero mu mugambi urabona ko tucubaka turindiriye tubanze dushireho ibyo twategekanije kugira umuntu ntahava asanga twasimbasimbye cyo dushiraho rero amazina ajanye n'ivy'imbere tuzoba dufise nina bogo urabona n'ibiziriko igatanyi tukanda kuza kuzana imigozi yo hanze y'imimiro y'iplastique tudakora urabona ko ibigatanyi biragira neza ikiziriko umuntu agacashemwe agakono gacatera amashurwa amazina rero nibaza ko singwa nini cyane kuko abakoze ngaha barahamenyereye baca bakujana umuntu ashobora kuvuga payote yegereye ku mazi payote ya etage n'ibindi ni mugambi mwiza cyo cyo turagifise kandi birimwe no mu nteguro tuzobiha amazina kandi kirimaze kubona nuko ibintu biri ngaha byinshi nivyo mu Burundi ibintu mwakoresheje nivyo ngaha nyene mu gihugu cyacu kugira bwa bwiza bw'ibidukikije bushoye kugaragara ndabibutsa yuko n'umugenzi w'ibidukikije ni mama wo umugenzi w'ibidukikije nkuko mwamaze kuvyumva rero tubandanye kugira mubandanye mutubwira ivyo muri la Botedi Paysage mama nkaya mashurwa bari ngaha nayo ubwoko bwishi hari abantu batazi amashurwa yitwa gute hari umuntu wa mwaratoye ashaka kuzarabwira abantu tiyamara tikicitwuku nk'iyi ni misuna arana batazi misuna neza imisuna ni iyo naje ndayizi hari umugambi mufise kugira muze murasigurira abantu ubwoko bw'aya mashurwe na yari bwishi umugambi turawufise kuko amashurwe ari ubwoko bwinshi butandukanye na jewe sinavyize muganye ndavyigira kubo tuyagurako aha turafise umugambi wo kuzogira ama etiquette nk'aka tukaca dufotora irishurwe
tugaca turishira mu mashini tugaca tuza tugashingamwo etikete ivyo namaze kubishira ku rutonde mejeje kubaka no kuhacapa neza niwo mugambi uzokurikira hari umugorondoro umugoronome dukorana ubwo babyize bakabinonosora kuko nta kwiyadukiza ikintu cyose kirafise ubuhinga mugabo muri uno mwanya amazina turayaheza tukayamenya kuko bajya turakora aho barima amatarere tukayareka kubyigisha tugakoresha uburyo bwa none tukaja muri internet ukarondera izina ukabyigisha sinzi ko mwashoboye guca ngaha naho ngo naho hari izindi bungaro zitari nke bungaro mwavuze ngo nizahe nizi payote yego nizi payote hanyuma umuntu aragerageza hindura ijisho tukamanika kugira umuntu abone ibitandukanye n'ibishoboka urabona ko hose tugera turatera ibiti kugira umuntu kakayaga agume yisanzura aya mengana amasederi n'amasederi kugira aho tuba turimo tuributsa urugo rwa kera ko tudashobora gusobanya kandi mbere n'ubundi ndafise umugambi ko tuzosobanya kandi ntibibagiwe n'isuku urashaka gukaraba birashoboka neza cyane murabona indwara zarateye nico gituma nakubwiye nti cyo kwihangiro ry'imirimo y'igihugu hanyuma bungaro bavuze ni bungaro niyo ni bungaro hanyuma muri ya ntumbero yo kugira nze ngira kaminizo murabona ko tuba kwitanganyika ngaha ndafise agakoko kacari gato mugabo nako nyine ngenda kabiritse ako gakoko nyira muraza kuraba kariko andindiriye nsaba uruhusha mu bushikiranganje bubijejwe hanyuma ndabukuru nzokubakira hanyuma ntangure ka kaminizo nababwira kuko ndafise n'ibindi bikoko muhira ntunze ngira murashaka kukaraba ni ngona kagona gatoya ngabo kazokura cameraman ngo katete zogaruka karakuze oya ko kujya guca ari gato karashari gato umenga kapfuye cameraman bakabona uri kubona imbere yawe kubera imvura yaguye kaba kitekerereye ariko ingona n'igikoko kiba citegeje ko iyo kubera gikaze nico gituma twacigije inyuma tugishira muri ako kantu aho no kugira turondere mu minsi zanzaza kurondera ababijejwe bambira ukuntu ndayubakira ije mu buryo bwa none bujanye no kutunga ico gikoko kandi murafise n'umugambi yuko ukuzozana ibindi bikoko ngaho yego ndafise ibinyamasyo nkuko ndafise ibinyamasyo bitandatu kuko ajya hose mbona haraguse hanyuma nico gituma ntategeza kuyadukisa nteza kuvyubakira ndabitunga bijanye n'uburyo bwo kubaho ibikoko ego kuri nyene kuri beach ni beach zimwe usanga bigoye kubona ivyatsi byinshi nk'ibi canke ibiti byinshi mweko kimwahisemo ibiti n'ivyatsi ico rero muri iki gisagara ca Bujumbura n'ahantu hake sini muri iki gisagara hariho n'ahandi ngira hamwe mugabo jewe muri debize yiwanje ngaruka kuri bya bintu byo kumenya yuko twambaye ikirezi kari cera je ndabizi ko twambaye ikirezi kandi cera abatabizi rero cyane birekera ngaha yuko ibidukikije dushobora kubikoresha tukanezerwa tugahimbagwa ko nk'aka gashugwe kameze uku ukabonye vuga ati none barashe imana kubera ko yakaremye uko urakabona ukuntu gasa ukuntu kameze haka nawe ukaravye urabona ko gahimbaye wari bwakabona neza pe wari bwakabona gasa n'utuntu dusize ngaha urumva rero nk'iki umuzungu bo bamenyereye atakibajana acagatwara akakiga igituma kameze uko nakuriye je rero nkumbare nabize amahirwe sinova nzoja kukiga mugabo je karanezera nico gituma nakazagenda gatera ngaha kugira n'undi nawe nyina anezere aza akabona ijisho ribone utuntu dutandukanye jewe muri vyasi naho ramura mu ishamba ndiko ndabona ngaha kuvuga nirinde gita nk'ishamba n'ubwiza bw'igihugu ariko hariho n'ishamba mwabonye ibiti nibaza yuko mu Misiri imbere twemeye ko nibikoko tugiye kuza turabibona ngaha
sivyo Yego. mugenzi w'ibidukikije ndabigusa yuko asanzwe atera amashugwe ukaba ukeneye amashugwe gushariza ahantu nk'uku byose arabishoboye ahubwo reka none nabereka ya pepiniere nyine ahantu iri twahasinze gatoya mugabo ntara hamwe hari amashugwe ni hajya haruguru aya yose nateye bijya tuyahereza ngaha tweza nk'ubu muci ntayo twari dufise menshi hanyuma mbega mwamuzi ko n'imizabibu rero nabwo ni igihugu cacu kirimo ibintu byinshi nk'ubu n'umuzabibu umwe bakanyamwo umuvinyu urumva rero nk'ibi ntibazi ko igihugu cacu umuzabibu ushobora gukura nk'ubu nayo irimye hajya mwabibonye munsi hajya abana bakinira ubu rero nzoyirima gutya kandi rera murabona yuko vraiment uradoshe meze neza urarena muribuka amafaranga tubora tugura imivinyu ngaha urumva no kuvuga rero wogira umugambi umuvinyu akakose niraza karakarorero umuntu wese uzovuga ati umuvinyu urabona ipapayi turafise isogi ntarima ngiziriya nawe nyene urutomati muri tomati ngugo urumva ni kuvuga ashobora kuba twerekana ubwiza igihugu cacu ngijya imicungwe aha ashobora kuba akarorero ko kuvuga ati mu Burundi haramera ibi n'ibi n'ikimenyamenya muri la beauté du paysage kirahari cyane gose ngira mwabonye ko atana kimwe kitahari aha ndabereka n'ibicuncu imiravumba iminyari kuko jewe ahantu kugira nabwiye ni kugira twereke abantu ivyo bintu abantu bata ya pepiniere iri hajya inyuma gatoya kugira twereke abantu ivyo bintu abantu bagerageza gute kwibagiza kandi bizodufasha kandi bihari bina ari n'ibifise n'akamaro mwabonye za muringa amagara intete bazikuramwo amavuta bazikuramwo ibintu byinshi cyane amababi ya muringa twenga akayateka ku icayi abonye ko hariho na restaurant abakiriya tubaha icayi ca muringa urumva ko ari ibintu biteye igomwe guma tubungabunga amagara y'abantu ikintu gusa yamaze gukunda nuko mu bintu byose mwavuze izina ryo ngaha ndamaze kubona yuko indani biriyo ntimuri nk'ababa ko kayi bavuga ati ibintu bimeze uko kumbe bo ntibahashike nibaza ko ya pepiniere ni yego ni mwabonye turayoreza n'ubusaderi kera nabukura mu Rwanda kugira ndabutere mu gubu rero turabiyorereza imigazo imwe ivy'uburaya imwe bashira ku bibuga yego hano ko yakuze kubera impeni ni imwe bashira ku bibuga nyene ugasanga mengo ni tapis synthétique iyi nuko yakuze iduga hejuru ariko iri ahantu hari plan murabona ibi byose ibi nibyo twayoreje hanyene murabona aha hose ubu rero ko imvura yaguye tugatusha tugira aha hose pepiniere murabona imitagaferi nk'ubu uwo kubwira umuntu ati nk'umuvyaro w'umutagaferi kandi iki ni cyamwa twara tujya kera n'ubu kiboneka ubajije umwana w'ubuti quel de bœuf mu gifaransa ati niki akoreka igitego cyane aho hose murabona ko amashurwe tuyoreza no kuvuga hari biti inganigani ubwiye umuntu wekera ati uruganigani je ndaruzi muga abana bo mubwiye ati uruganigani uvya biriti ducana burya tujya tubirira biziruguru mu kugabura amatongo ibi biriti burya ducana ibya biriti byo mu kantuze turasa burya bimwe by'imyanda uduti twatwe tuva mu nganigani ibyo rero abantu ntibabizi tujya bashirako kajya burya bumara kajya burya bumara kandi ibyo mu Burundi ni byinshi murumva yuko aha abantu bashaka gushinga industry bashaka gufatira ku bintu tubonye ngaha akavuga ati ibi birashoboka urabona nka muringa yabize muringa ziri ngaho no kuvuga byarajana murabona ko mu mabutike yose ya Bujumbura hariyo swata amavuta ya muringa iyo mu mutwe ayo kwisiga ku mubiri isabune kandi igatuma urukoba rusa neza cyane kandi jewe amatwi nsumira mengo iyo industry yatangujwe n'umudamu afite umugabo w'umuzungu umva rero ko twabarundi biracatugoye rero twijukire turabe barabikora n'ukuri bariho barabikora gusa twese ntitwakora bimwe mugabo ngo mpimiriza urabona ko nk'ubu nabuze isoko yaho ndabishora uwo nahamagaye nti abingurire ashobora kuba ngira yavyirimira mugabo kandi muringa nzi ko iva mu bintu byinshi cyane amavuta isabune umuti ibintu byinshi urubandu siga abana bagira gute murumva ko ngaha muri la beauté du paysage
byose birashoboka. Murabona ko biriko biranabora, nibaza yuko ahari ahantu nka exposition y'ibintu kanaka, gusa hariho ibintu biriko birabura ngaha mu Burundi, novuga nk'amabungo. Je hari amabungo naho rambona asukuntu bamena nkuko apana ajya yande ajya marakuja, hari ayandi mabungo ikizungu, hari ayo bari ngaha aje nayo yateye imbuto arazikuye ku muntu nawe nyine yaziyoreje. Ndarifise rimwe mugabo gushikuye sinze ko kubera klima ntirirama, riguma rirandaranda hejuru ntirirama, turacagiye heza. ni kuvuga ni kimenyetso cyuko ibintu byose bimera ngaha. Hari ikintu mwateye kikanka kumera, ikintu babona ateye kikanka kumera ariko ibiti kiyoba cyane, ibintu binini binini basekura bakagira misosi ugacu ibikozwa ubugari cyane ku biti bigenda bifise hariya hirya, mugabo byagumye birandarara ntizigeze byamakora n'ikintu na kimwe. Ni kuvuga bishobora kuba biva kuri klima, umva kubera ntize ibijyanye no gutohoza kuri biterwa aho biba naho bitaba. Nibi nivyo niyigisha ndavyibuka bijya biyoba, wumva kiba kirimo cyakiri nk'ivoka, kirimo ibintu twinshi burya hariya mu biti nabi ukatanga ukamena cyaki bikakiri kutuntu turi nk'umusegetera, hariya nabi biteye bishika nka bine, mugabo ntibirama. Ndumva rese ndamenya igituma itarama. Hari abantu benshi batazi neza ibintu bimwe bimwe nk'ivyo, mva ko mwashe kuvuga ati iri foke ibintu byo kintu cyose nabonye gishobora gutegwa kandi kigasubira kikaboneka. Rero aha turashitse, navuga ko ni nka sinzi ko ari restaurant, igikona nyiki jya restaurant, ayi ni nka sare, ni nka sare. Murabona ko ari ahantu hasa neza, n'umunsi akavuga ariko karagwa, haba hari klima isa neza cyane gose. Rero nibaza ko kijya n'ikimenyetso cyangwa ni logo y'aha hantu. Ego icitegererezo nakabijya twashizeho kugira ushaka gufata agafoto agira souvenir ntabibone mu barabara gusa. Tubanze tuganire gato kuri ngaha. Murahejeje gutegura ahantu haraheze, mubona intumbero mwari mufise kugira ahantu hase neza canke hazaratembera abantu, niko baza canke harasharimwe gahaze? Harasharimwe gahaze, siko baza, mugabo navyo nyene ntitubigaya, turabikenguruka kuko urabona ubu hari sinovuga ngo n'ubukene, mugabo abantu ubutunzi bwaragiye yumba mu miryango. Hanyuma ikindi naco novuga ni kibazo cibarabara aho abantu baca. Urabona iri barabara riva hariya, hari ikimanga ngaho caramanyutse, kugira rero umuntu ava hariya azino arinda kuzunguruka agaca mu ruziba. Urumva rero nkaho nkiyo ni ngorane. Hanyuma ikindi naco ntiturazitira kugira abantu nk'ubu tworoganije ibiteramo, duteguye ibiteramo abantu bashobora kwinjira baca mu muryango umwe, kubera uburyo butaradushobokera haracariho ibintu. Hanyuma nanjye sinshaka kubaka ibihome, kuko ibihome birimwo mu bintu tutategeza gukoresha mu bidukikije, kubera amategeko yo kubaka ku nkengero y'ikiyaga ntarekurira yuko uza gushiraho impome, kandi sinavyiza. Uruhome tugirisha ibi biti mubona twagiye turagira narijya ari 100% naturel. Hanyuma rero mugabo mu biti baza abantu ugize igiteramo afsuka muri vya biti akaba agiye mushaka kumubona. N'abasuma kenshi mu kutwiba niko batwiba. Rero ndafise umugambi wo kuzohazitira, nzitize neza ibiti kama, ibiti nyine mwabonye, mugabo nico shiramwo akantu novuga nti gatuma nka gafil barber gatuma batacara barinjiraho gose, mugabo tugomane naturel. Mama, umuntu ashobora kuza ngaha mama w'ibidukikije, umuntu ashaka kuza ngaha karyoherwa kamererwa neza, ariko rero hagacagira amasaka avuga ati byasako nirarira ngaha bisha bigenda gute? Basha aho ngira amabanki nazo bifasha kubikemura. Hotel turabishikako kandi abantu barabisaba, mugabo uburyo nturabiduye kurira. Hanyuma n'ikibazo cyo kubaka ntaco mbona, amaparisera baragusha ngaha bagusha amahera menshi, mugabo Imana niyo bishaka usanga turaronse aho twubaka ngaho haruguru. Canke uburyo buraje turafashe ahantu hatoya, murabona byo abahinga barazi kubaka n'akantu gatoya gucyara kubaka n'ikintu
turubatse ahantu abantu bari ingenzi zishobora kurara kuko benshi barabisaba ati mbe urafise hoteli ati umuntu acaza muri vacances akicarira aha hanyuma akazovaho yitahira ivyo rero ni indoto kandi turavyifuza kandi nta nkeka jewe ndumva mu mutima wanje tuzobishikako kibi vyakunze n'ibindi bizokunda kuko hari abantu baba bashaka kuza ngaha bafise ama projet bashaka gukora batekanye bagaca bavuga ati numara nk'indwi ndiko ndapanga ivyi wanje canke ndiko ndaruhuka umva ko bakeneye no kuvuga ati je ndagiye muri la beauté du paysage nzomara yindwi ndiko nipangira ivyi wanje yego mugabo iruhande y'ivyo abashaka kuza nicobuza ko baza kurara kuko turafise cyo bituma partenaire turafise ama hotel ngaha aha nyine haruguru gatoya abantu bafise remezo de passage n'amahoteli ari umuntu abikeneye cyo dukorana tukamurangira nta kibuza turaza tukamutunganiza tukamurangira ayo mahoteli tuduge gato kugira ngo kubona babwiye ati ngira ndabereke ni byiza yuko hari ibyiza bihari mu Burundi tubigaragaza kugira ngo babibone kuko ikintu abazungu cyo nyene badusumbije nukwerekana ivyo wabo nukwerekana ivyo bafise nukwerekana ubwiza bwabo nukuvuga ivyo bafise nukuvuga ivyo babona byiza nibaza yuko uyu munsi turazi ibintu vyo muri Amerika tutagezeye natwe rero bisaba yuko dufata ivyo mu Burundi ivyo ngahe washu natwe tuvyerekana isi bibore na ryari byiza nibaza yuko kwa hose tumaze kugenda mwamaze kubona yuko ibintu byose bimeze neza aha nta nshaka kuhereza icupa ibintu tubwira ibintu ushaka kuboneka ngaha nta kintu na kimwe kitaboneka ngaha murabona ibinyobwa birahari hanyuma mbere no mu binyobwa turafise umuvinyu twikorera murabona wanditse kuri Rine de Miel hariya ujya n'umuvinyu ukorwa mu buki n'amazi urumva rero ko muri yambona kazoza muri rya terambere cyo guteza imbere igihugu no kwiteza imbere d'abord no kwiteza imbere igihugu twarabyitabiriye ibyo n'umuvinyu ukorwa n'umuryango wanje nishingiro caje muri ya ntumbero nyene yo guteza imbere ibintu by'abashaka bamuvuga sindabubona sinzi ko huguruye kugira nshobore ku arugaye harugaye umuntu azoza ngaha akavuga ati jewe ni mumwe ka kavinyu ka Rine de Miel ugira kabiri ngaha ugira kabiri aya ndaza guhamagara umuntu uze mu ubijeje nigira kabiri cyasuye ko kagakuza ndabona uri kumukuza ko nguriya na hariya hejuru ngakaya na hariya hejuru habicapse ko mutaje ni gatoya ni gatoya kako ubwo ntuzimvye mama ashaka gutinya nuko yabozimvye na 50 byonyine by'amarundi hanyuma uranguye nara yishikiye ku kivuko kurangura na mahera makeya cyane 30 hari rero kubera ari akabare bitwari waragereka utwereke ingo twereke umuvinyu wo ngaha mu Burundi birakenewe yuko nake umuvinyu abarundi bawihereza cyane ko tukawujana hanze ko niyo wabiraza ngaha cyane cyane natwe tukajana hanze bakaba ivyi wacu batembere natwe ivyi wabo tukabiheba kuba nibaza yuko ukwije amategeko cyane ukwije ibisabwa bwo kuba wojabuka imbibi nuko ntabereka nibaza ko ari uyu Rine de Miel 2018 produit du Burundi le pays d'Ile et du Miel aka gato nako karakanye aka gato nako nangahe nani rimwe ukaniye ukuntu cyo kazi akabona nk'akanye akaniseke akakarakazi akariko 25 ine yuko 50,000 no gufani nyene irakazi rero dukorego ngaha anye mu Burundi twanze ngo kibashaka n'amazi nyuma yo kuba mushobora kwerekana ibidukikije mva ko mutibagiye n'abazofatwa n'akanyota cyane rwose bumva ko twimviriye no muri bya bidukikije inzuki zirahura hanyuma tudandaje ababaranka nk'akazi twese turonka amahera tukaronka akazi n'ibindi mwari mutubwiye rero gusa yose ni imwe cyane gusa mwavuze ko bitandukanye guzi ziratandukanye njemereza ko gutarizo guzi ziratandukanye
ubwo bukari nyene mu bisanzwe hariho n'amadogere ya alcool namwe ni 12.5 mugabo hariho agasosa ivyo rero bice bija mu bashimiste niwe mu laborante yashizeho formule niba heza akabimenya hari yoroshe iri hagati na hagati n'agakaze uturumuye kumva kwitsamura akanwa abagabo ukazogera ngana uzogenda utinyoye ndihereje akavinyu ku Burundi akuki kukinka marke y'imivinyu n'irime demiere urumva la nyine nyene demiere aba jeune Marie bacavyumva mwana magakuki kukinka mu madote sinzi nibaza ko ariko kakanyene oya benshi bagira ubuki busanzwe rero bikira cyane bakunda kubikora mugatwe bise industrialize ni ibintu bihinguwe mu mamashine si ibintu umuntu agira n'intoke cyangwa iki ni ibintu kujya kuyindi mivinyu biciye mu buhinga bwa industry ni ikintu bafise urabona ko n'imifundikizo ko nipfundikiye urabona ko ari mugaka kajya kwicara kuri dog arera bamaze kumenyera igisirimu batwara kanyene mugabo abandi b'ikigo cy'udukenge n'imifundikizo bityo urabona ko ari imashini yapfundikiye icupa si ibintu bisane urabona ko duteye ku ntambwe ishimishije hari abarundi bashaka bari hanze bagati nako kavinyu twe tukaronka gute muri abiyumvira ko nabo nyene barabiyumvira ko kuko n'ubundi mperuka muri Canada nagiye ndagutwaye tugiye mu ihayanishwa ry'ibikorerwa mu Burundi baranezerewe cyane n'ubu abajino ntanyena ndabubarungikanye gusa ikibazo dufise turaronka certification turacabirondera certification les normes internationales nizo zisigaje ibisigaye nta ngorane murumva yuko akavinyu mu minsi iri imbere kazoba ariko karakwiragira isi yose kugira bashe kukihereza aho bari hose kandi nizera yuko certificat yaboneka urudandazwa ruzokora kwa hose kuba mu makongo ho nta ngorane benshi barabutwara baruzi baradutelefona tukawurungika cyangwa bakagenda bayitwariye gusa bimwe byo kuvuga ati commerce international officiel hamwe ubuti ndagiraniye amasezerano runaka na industry mu Budage cyangwa hariya na ni entreprise ivyo rero nivyo dushikaje ibisigaye kuba kazwe mu makungu naho moja kuri site mu sangako ama conference twaragishije ama conference menshi cyane za Canada n'ubu hariho ugwaruka ruri muri Afrique du Sud bazovuga ko barawutwaye twawurungitse mu makungu kugira abantu babone yuko igihugu ari nyabagendwa igihugu imigambi iriyo ko ikorwa kandi karangurwa atangorane ni byiza cyane nibaza ko byose bishoboka kandi ata muntu azoshika ngaha agenda ati jakafinyu ku Burundi rero aha nibaza ko ariho hari principale ushobora kubariza byose bakakubwira ibiri ngaha ibihagize sinzi ikintu turi ngaha hejuru naho hameze gute hejuru naho abantu bicara novuga nko kwakira abakiriya nyene nta reception nyizira yanditse ko reception mugabo uriya niwe yakira abaje kuvuna akanyota tuza kwerekana aho bose dushitse hantu ni byiza yuko ibyiza biriko birakogwa tuvyerekana kugira bibonoke mama navuze yuko bisako tubona ahantu hose kugira ngo ntazogire umuntu avuga ngo yabuze ahantu heza aza gufatira akayaga canke aza kuruhurira umutwe ego kimwe kibanza cyo hejuru ngira ngo ego hana hantu abantu baragira ama conference ibikorwa vy'ama nuvuga byo kwandika urabona ko n'ingora baranasiza ko amarido twugaye misare imeze neza cyane abantu bakorera mu ibikorwa cyane no ku yindi misi yo kunezeza baricara bakaraba urabona hari yatanganyika urabona ukuntu bineza rero muri rabira baje abantu bari ngo bararoba ibidukikije kandi akayaga karashika neza cyane gose namwe muravyibonera segeseshesha rumuri ego hashaka kuja nk'abantu bangaha harana navuga ati turi beshi nivyo kunda bivana n'igikorwa kimwe kirakogwa hari abantu ijana inama barayigira baricara abantu ijana kugira bicare bari areze bameze neza abantu ijana barahicara
gufungura nuko nyene nta kibazo abantu ijana baricara bagafungura kandi murabona bimwe usanga hari imeza ziva hanze iyo izi murabona byose byo dukoresha byose bikorerwa ngaha muri bwa buryo bwo guteza imbere ibidukikije kandi cyane cyane duteza imbere amashirahamwe akora ibintu ngaha ntabwo nza kuzana bimwe by'abashinwa murabibona byose n'amashugwe nayo Burundi bibaza ko utari utwo ngaha nyene ivyo bavyita ego ni ivyatsi vyo ngaha nyene kandi urabona ko bisharije tutarinze kuzana ya yandi y'amaplastike urarya siyo kandi yarya ashaje ushuta ariko gusa nibaza ko yumye ego areza bya bidukikije murabona ko naho bahashize amarido wirabiye ngaha uza ngaho ugahemera amabato hariya urabona ziriya bato zose ziri mu Tanganyika uzimurika zose hari abarovyi barimo bararoba sinzi ko barimo barataha canke aribo bakiza baratashe ko baba barayeyo urabona ko ari ibintu biteye igomwe biratanganyika hanyuma abandi baratemye ivyatsi jewe urabona nagumije n'ivyo bidukikije kugira iki za mvubu tuzikingire za ngona tuzikingire mu byo niyemeje muri uwo mugambi ko wanditse wanditse yuko ari gukingira ibidukikije uri kuraraba uko umugambi wari wanditse ugeze nko ku bice bingahe ndacari ku bice 50 ndacari ku bice 50 na 50 ni ku 30 kuko hari ibintu byinshi ndashaka gukora mbona ntashikako bivanye nuko hatwawe urashari ku bice 30 kwijana yego urashari hasi ngira ngo ati ibice 80 urabona ya materi nakubona ntayariho ya mazo ntayariho za block administrative ndazubaka n'utundi mugabo nta ngorane je ciza cyane ku kijanye no kwakira abakiriya ndabona ko mfise amanota no kuri 80 kwijana kuko ndabona abakiriya aho bicara aho bakirirwa ico carakemutse hasigara ibyo bindi bikorwa bindi byo kongerereza ibikorwa byo kwakira abakiriya biba bihari kugira ngo abakiriya kuronga ubwato abakiriya bagenda bakaja muri Tanganyika bagatembera n'amahirwe akomeye cyane bakigarukira ivyo byose nivyo tuzoza turabona vuba bashaka kuzanga kuri Beauté Paysage ugasimbira hajya muri Tanganyika ugasubira ukagaruka cyane n'abandi jewe ndahamagarira abafise uburyo mu buryo haje umuntu yoza na bato jeje nezera cyane tugakorana ikintu bita partenariat cyangwa indiye mu vyikorana ari gihanga ivyo nashoboye ndabiha abandi nina bishobora sawa mugabo nk'ubu ntarabishobora hagize uza tugakorana jeje nezera ariko usanga yabigoye vuga ati kaje nayo mafaranga ya bato ndayakeneye nibaza ko nico tubuze mu Burundi cyo gukorera hamwe mukorera hamwe n'umuntu murungurana kandi igikorwa ugashika ku mugambi nyezina tugira tubereke nibaza kijya ni logo canke ikimenyetso cyaha hantu muri make twari guhera ngaha ari kuko niho yerekana byose la Beauté du Paysage akamera ko mu engineer yubaka ngaha yashyize kugira abone ati la Beauté du Paysage murayibona kugira uwo wese yagashitse abone ko ari ikimenyetso nyezina nkumbure sinzi ko abakozi bari hagufi amazi we barista ngo mutwakiriza amazi araduga hejuru kuri ntuze kuri abantu bakifotoza bakabona ko araduga agashamanuka yego amanuka aho hejuru amanuka naho nyine rero nibaza ko kubyo tumaze kubona nibaza ko tuvuze ko navuze ngo twari kugihera ahubwo reka ni byiza ko tukigeze ko ari byo twamaze kubona nibaza ko kubyo tumaze kubona la Beauté du Paysage atabubeshi burimo nta bubeshi burimo kandi no wayankuru kwavu yavuga ko nizo kwiruka no kuri murabona amashugwe ibiti eka
nibwo bwiza bw'ibidukikije rero mu kurindira yuko batwakiriza amazi tube turaraba ndabona ibindi bibumbano nibibumbano kandi iyi ni ya jardin yego aha rero turashobora kwagirira imanza zitandukanye nyinshi zitandukanye tukubaka y'amahema yego kuvuga hari abantu bazi ko urubanza ari muri sale gusa kwezika neza biriye neza hari abantu bazi ko urubanza ari kuja muri sale ariko murabona ko ahantu ushaka kuhakorera urubanza neza cyane hari isanzuye akayaga kaza neza nkunze kubona imanza z'abazungu kenshi usanga zibera ahantu nka ni gake basanga mu masare abazungu rero ni twebwe abazungu ni twebwe twarategereye ibyiza icyo twabirabisha nyine ku banyamahanga ubu byiza rero nitwe tutereza kubyibanza kuko bavuga ati utera ikiremve aragira gute utera ikiremve aracibanza aracira sako menga nibaza ko bisigura yuko mbere yuko wereka ibyiza abandi ubanza nawe ukabyiyereka ubu rero nabyo kuvuga ngo bijya tubibona hariya birashoboka ko ngaha tubibona ni mwana wabwira ni jewe hana yimbiriye daboro nimbiriye jewe nyine mbega nzotemberera hehe nzotemberera nca ndivira rero gusaba ahantu kugira ndahubake mbere yuko numvira abandi bazohatembere nabandi kuyimbira jewe nyine ukuntu nkaho ntemberera nkaronka nakirira umushitsi aho nezerererwa umva rero maze kuyimbira ko jewe aho nzonezerererwa n'abandi bazonezererwa nace abandi nabo baciye babonerwa hanyuma n'uruhande y'ivyo nshobora bicisha amafaranga iyi niteza imbere ubu umugambi nari byiza mva ko umuntu wese ashaka kwiyumvira iciza kubwiwe n'abandi babaca baronkeraho umuntu ashaka kwiteza imbere n'abandi baronkeraho nibaza ko icyo kintu kibuze kugira ibyo twiyumvira n'ibyo twibaza tubishyire mu ngiro neza cyane nibaza ko kandi abarundi ubu ngenda bana ubu barashushe ego abarundi barashushe barategereye yuko ibyiza biraha ibyiza biraha uko bigenda kose baramaze kubona amazi ubu ni sawa nibaza ubu biriko biraza aho umuntu ashaka kwicara akiyumvira cyangwa twahamagara umuzungu kuza kubyensitara ubu rero urabona ko abarundi nibo babishyiraho nibi birabezere cyane bonye kera twaza kurenga shite de miyagara tutariya tugereje ubu urumva shite de miyagara nayiga mfise imyaka 10 ingahe 20 ningahe ubu ngiye kuja kuri shite de miyagara muri 2022 na l'année passée 2023 urumva iyo myaka yose yaciye mfise imyaka 50 nine navyize mfise imyaka 20 iyo myaka yose yaca ntabona ico kintu bita shite de miyagara mugabo iyo bigisha banyigisha ati shite de Bujumbura shite de Karera bazi twigisha umugabo kamengo ni ibintu baca ko bigira ngo shite ngo ya mbere nivyo nisaba ni kubimenya ni geography mugabo bakabanza kunyereka bakankura mu ishuri bakanjana muri hariya mu Ikarera nkabibona n'amaso nkabwira ndabibona mugafatiza ku mutwe ubure nabibonye ubure nanje ndabishira haba ati shite zimeruko n'atari zinini nkani yagashanye biri muri bimwe mu bintu bitugora cyane muri education aho bagiye batwigisha ibintu byo hanze kumbure hanze zofuta naho nyoye habuze iki nko kugira ngo ubu bariko bigisha karangamutima k'igihugu cyo gukunda igihugu cyo bariko bigisha maretristique no ngaha haje mu kwigishwa kugira wa mwana wo mu Burundi azoshe kuvuga ati hari ahantu twabuse dipeza ashaka kubonera ibintu ashaka kubwira n'umunyamahanga ati hari ahantu hanaha ni kuvuga ya promotion y'ubwiza bw'igihugu ihere nyene mu mashuri wacu ikibuze ntacyo nomenya sino kivuga mugabo rero kubyo mbona ngomangara kwa kugira ngo kutemera igihugu ibiri mu gihugu wacu autoestime kwiyemera no kwemera ibiri mu gihugu wacu umengo nibisanzwe ni ibintu bigira barere pour tabategeka kugira barere agaciro ko ari ibyo ngaha kandi ari ibintu by'agaciro ngira rero ni mwana kugira ari abana baje gukina n'abari benshi cyo tubajana mu bintu bitandukanye ari abo tuca tuza ngaha tukabasigurira aya mazi ukuntu aduga kongera akagaruka nabyo bireba mu basemazi rero nibaza ko abantu bazohamenya abahasanzwe bahazi iyo baje bagabwirana canke n'ibiganiro muri mwa muraremesha nkamwe yego niyemeje kuvuga ibikorerwa muri iki gihugu kandi n'ikiranga mboneye n'akaje ahubwo sinabwana bakenguruki mboneye n'akaje ko kubakengurukira
nk'umurenzi wa ndongo umwanya uko namwe nanje gufata umwanya kugira ngo abakenguruke kuko kubona mwarihaye novuga ati iciyumviro cyo kundera byose nenda bazi mugatireka turondera umuntu asanzwe akora ibintu bizima tubimenyekanisha n'abandi babibonerweho babone yuko ubuzima buraronderwa ubuzima burigwa ubuzima ni recherche no kurondeza hanyuma umenye ukamenyesha abandi kugira ngo jewe nshobore kuzasubira kwa abandi kuntu ibikorwa byagiye biragenda rero ni igikorwa cyiza cyane namwebwe muri mu bategura yuko igihugu cyacu gifise ubwiza burengeje kuko murabona ko mwashimikiye ku bidukikije abandi rero je mbona mengo siho turi n'abantu mengo siho turifotoza umuntu gaza murabona yafata agashurwe ugakwirimbira gutera ko gashurwe n'ikibazo ico rero nico rero abantu bateye guhindura umenga ukashurwe n'akantu gasanzwe n'akantu kaja mugabo karindiriye kuko ngira ngo buyonje abana bari barakina ngaca nk'abantu barengana cyangwa nuko ariko hajya nuko ariko hajya no kuvuga iki ndabona akamaro k'igishurwe kuko uje uravye kajya gakurere agashaka bakajya ka drone agashaka bako ka blanc ari ruhande y'umu cameraman urabona uko kameze nakajya uko kameze nakajya uko kameze nakajya ko hakurya uko kameze nakajya ko kameze nakamvise uko kameze biratandukanye mbega ntaco bizana nabijya rero nanezira meteze kuri ico giti uko zisa mbega ntaco bizana mu buzima bw'umuntu ko muri umuntu agizwe n'ibintu byinshi aba kugira ngo abantu bishwe na stress ngo bese baburi uza muri yamba n'ipeza nta bese ishobora kugufata kuko ufise ibintu bigusamaza bikoza mu mutwe bwabo ruhe zangorane ukazi ingorane zikagaruka ariko zirije mbwa mu nyuma bituzigumemo yabateye kitezyaje n'umuti n'umuti wabonye yego nicaye bamwe wumvushushe canke ugatembera muri amashurwe aha rero n'ahantu haruhura n'umuti abantu rero batarategera ibya laboratoire paysage nshatse kuvuga n'igihugu cyose nibakumbure ahubwo baracerewe amabese atarabafata mugatangura ibivuza hakiri kare batembere laboratoire paysage nibaza ko bariko baruhura ariko ikintu dusigaje tele ya basket mengane turayibona yego mwasha urumva byose aha birahari no kwinanura imitsi mu mutwe rire kuruhuka uca unonora imitsi nayo ukagerageza rero nk'aka karoze bamwe bagira kuri ngoro 14 février nk'aka jewe abahora baza ngaba yahanda nyene tukaja tumati tora karoze ndakajya uho umukunzi wawe nibirirwa yaje kurigura ibitagenda ni kuvuga twese cyane nk'ututunurana ko dusa neza seba iruhande y'igiti ciza cyane gifise structure nziza kuko urabona iki giti ukiravye naco nyene n'ubwingira bivana n'abantu je ntanda kibonamwo ubwiza budasanzwe ndakibonamwo ubwiza budasanzwe kuburyo umuntu hacenga akavuga ati iki giti gisa neza cyane ibi biti ko ari ubwoko bwinshi birakorohera kubironka ko ari biti tutakunze kubona byimeza ahantu hariho hose ibi biti novuga ntibinyerera cyane mugabo unatoye ubuhinga bwo kubironka mugabo ibi nabituma abashoferi bavugiye muri Tanzania kuko Tanzania niho biguriye cyane ahandi hari mu Rwanda mugabo cyane ubwoko bw'iki giti kiguye cyane muri Tanzania ubu rero twatoye ubuhinga ntibinyaruka n'ibyihuta mugabo navyo byamfashije nagize ubushakashatsi utera kakababi birakunda yuko gashobora kugwiza akababi konyene udateye yego gashobora kugwiza ikindi giti yumva ko byoroshe kandi urana kari biti bisanzwe bisa neza cyane mama hari amabarabara tukuma tubona hari amabarabara menshi kubera iki amabarabara utubarabara hano kugira umuntu yisanzure atambuke n'umutekano ntangere atawanja wangura atakugundana eka yumva tekanye agenda araba hejuru y'abagashurwe aje imbere abandanya araba ibiri imbere yiwe yiyumvira nkahaje umuntu akunda gusoma agatabo kwisi mu gitabo araza agasoma akagira lecture agatambuka agatuza akagira intambwe uko umutima wiwe umuyoboye tubarabara no kugira umwe wese ntagire uca hejuru y'uwundi ubwinjiro n'ubusohokero buri bwinshi ntagire igundana ribamo abo kwisanzura muvuze gusoma igitabo cyamvuga ati mugiye muzo wazana biblioteke tukaza turasoma igitabo na cyane cyane cisunga
ku Burundi kahise ku Burundi ibyiza biri mu Burundi ntibyo bavyiza bigafasha bigasahiriza muri bwa bwiza bw'igihugu canke kwagushariza igihugu. Nemeraza ko nk'iki murakizi iki umuravumba umbiza nk'iki ni ikintu abantu naho baza abana bawe kubu ntabitora mugabo ikindi kintu ni umuti inkorora rero umuvyeyi yatuvuze inkorora agashiramwo byo mu mafarumasi ntazo twari tuzi agashiramwo agashusho tuvuta tw'inka agaca agira gute agaca agerageza kugira ante kuduha umuhogo twakaratiye wakorora kabiri byahetse kandi bacukire yari maramonje rero navyo mu byo twiyemeje nivyo kugwiza ibidukikije birimwe biratabwa. Nenda babajije ati ko abantu ashaka kuza ngaha kuruhura mu mutwe gusasomera ibitabo hari umugambi mwozogira wo kugira habe biblioteke cyane mwashira ibitabo by'amateka y'igihugu by'ibyiza biri mu gihugu na cyane kugira bihure na wa mugambi wo gushariza igihugu no kumenya nibiki biri mu Burundi nibiki bihakorerwa nibiki bihamera Burundi ni iki na cyane ko bimaze kugaragara ko umenga kutamenya Burundi niko tutazi ibyabwo cyo tudasoma amateka yabo. Ngira nanse amayi gatoya mugabo ngira monsiramwe akabazo gatoya bo icambere cyo twamaze gushaka kuri ya basket ariko akabazo kari kaje tukiri hariya ndavuga ati ko ahantu ari heza kuba umuntu wasomera ibitabo kuba yoza kuhiyumvirira bamwe bagira ikintu bitwa meditation ntimushaka kuhashira biblioteke kugira abantu bashoye koroherwa mu gusoma ibitabo na cyane byisunga Uburundi ubwiza bwo Burundi biri mu Burundi na cyane ko kutamenya Burundi nasanze ari kutamenya kahise ko Burundi kudasoma Burundi niki burimo ibiki bugizwe n'ibiki. Eko umugambi ntiwereka ko haba kuko nababwiye ko n'abana hariya tugerageza nk'ubundi muri umugambi w'uko muci noshiraho baje ba pensione bakaza bakigisha abana urumva ko ari ya ntumbero yo kumenya gutangura kwigisha abantu. Aha rero nibaza ko narinze mvuga nti ni centre y'ukwibutsa abantu les arbres en disparition biti kama birimwe biragenda biteye no kuvuga tutegeza kuzana n'ibitabo ababisoma umuntu agashiraho biblioteke ntoya ikwiye kuko ashaka kuza umuntu ngaha avuga ati Jesse kuko nkuko bahora baza baje kwitegurira ama project avuga ati jewe sinje kunywa priorite so kunywa no kurya sinje kugira mu mutwe urumva rero hamwe yikubise muri ya biblioteke asanga igitabo bizoneza rero ko gisoma agashasubizaho ibyo navyo nyine bisaba inyubako nayo n'umugambi birimwo bisaba inyubako twana tuvyimbira ko mugabo turifuza kuzobishikako. Turashizira kuri basket kubera iki kwiyumvira ati muri bya vyiza byo gushariza igihugu basket bemo basket mutereza kwishiramwe kuko ugambere je ndi mukinyi bo basket naho ni mukinyi wa basket kandi nakinye mu nkino zikomakomeye cyane ciga muri secondaire kuva muri 7e je nari athlete nkaba n'umukinyi wa basket na handball nari muri bois naje muri bois urumva ko ntari isanzwe hanyuma rero ndavuga ndimo ndakora ibintu neje mu kintu hanyuma inkino biri mu bintu je byamfashije kugira nisanzure mbe nkumva muri secondaire babibona uri muri interna usohotse muri sport canke atletisme canke inkino bwaba ari ubuzima buryoshe cyane ndabona rero je byaranyubatse byaramfashije kugira nibiruke mu mutwe mbona amahanga mbona intara mbona abantu menyene n'abantu ico kintu rero catumye jewe mu mutwe nuguruka nkamenya intara n'izindi nkamenya amakungu n'ayandi mbe kubera ikintu kigira umugambi kugira nanje bari nyuma yanje abana banje bo barakuze bazi iyo barondeye izo nkino mugabo y'abana ngaha mu makarice ngaha hagufi adafise amahera yo kuja muri ville kugira ashobore kuja gukina adafise atabana bara nico kibuga tuyumvira mugabo amaze kukibona ikibuga ngaha azovuga ati hakinirwa hanyuma mu myaka iyo baje gukinira abantu ngaha abantu baza kurorera bagashengerera ni kuvuga rero abantu baca bava mu mazu bakabona iyi igihugu kigeze yisigeze je ndavuga nti je mukiri nokora nk'umukinyi wa basket ko nakinye bihagije cyane muri secondaire murashaka none baba betera nk'umushaka kuzogira equipe ya betera baba damu
bo muri ngaha muri quartier kandi nzobikora nkavuga nti jewe nkeneye kugira siporo gukina umupira sinzinde kuja muri ville nje kunenera imisinje n'abandi hanyuma congera iki kibuga kubera murabona cyakozwe kwisima niki abajene bariho amahera make mugabo baronke aho binonera imitsi abafise amakrebe yo gufora umugwaruka baronke ikibuga babikorerako ku mahera make kwa hantu habegereye nuko aha rero wizaniye umupira turamusaba udufaranga dukeya amajana 5 igihumbi bivanye nuko umwana canka kuze urumva ko ari amahera make cyane make kuko iki cyatwaye umupira turawushira hajya abashatse bakaza bagakina kari igihumbi urumva ko ari amahera make cyane nuko rero urumva ni ya ntumbero yo gufasha gukora imigambi ijanye n'intumbero igihugu cihaye jere ncaja mu rumba naho ncaja mu nkino inkino rero zirafasha nje urumva aho naho barabaza kugira volley beach ubu urabonye ko rwarukino ruheruka rwa volley beach rwabereye hariya kwa Mayondori iyo mba ngaha hari hagutse naronse amahera kuhakora aha ariko bandokoroye ni ukuvuga abanyagihugu ngaha bari kubona abanyamahanga bakabona uko abandi biyumvira uko abandi bakora mugabo kandi turi gushika ko bagati rukino rumwe rubera hariya urundi ngaha urumva rero sindahatunganya ntabizi je nakoze ibyo nshoboye abana bazobibandanya canke n'abandi baguze atunga babibandanye jewe nakoze ibyo nshoboye gushikako birakwiye mugabo ntikibuza yuko nzobandanya niyumvira uburyo bubonetse shira kwaka nuko rero bimeze urumva rero iki remwe ndakinezerewe gose cyane warisima nyinshi cyane uburyo bwinshi mugabo jewe narakoze ico nshobora kumva umutima wanje wifuza kizomfasha jewe gifashe abagendera ngaha gifashe n'abandi bazohagendera mu nyuma mama nibaza ko muri abantu b'icitegererezo mu bikorwa bitandukanye ndavuga gushariza igihugu gutera amashurwe gukangurira abakenyezi iterambere canke ugwaruka jereka ndabitwe femme d'influence abana banyu nkubu mva jindi nkaje mfise mama nkawe mavuga ati kweri mama abana banyu babafata gute canke ni musanga umwana ashaka kugira umuvyeyi ariko ntabone mwavuze ati kwamba urambara shirezi ntubone ko cera abana banyu baba bameze gute bafise umuvyeyi nkamwe jewe sinzi ico bavyiyumvira ko mugari rimwe na rimwe barabimbarira rimwe na rimwe barabimbarira nkubona rimwe kenshi barabimbarira n'uwo twubakanya akabimbarira ati kameme wewe uri umuntu w'intware une femme forte ntitwiyita turi les femmes fortes ni ukuvuga turavuga ibintu twongera tukabikora hanyuma kubera jewe ndi mu consultant ibyo gusibe yanje ni les femmes jeunes biranezera iyo nkuye umujene hasi nkamusigurira mu bajene 100 umwe nkakuramo na 10 kandi biramaze kuba benshi cyane ndafise ama témoignage y'abantu benshi tumaze gukorana maze kwigisha gahanura canke abakazi jewe uko ngize inama ndagenda ndabakangurira nkababwira ingorane bafise amahirwe bafise les forces bafise les faiblesses bafise dukuvuga amahirwe ingorane intege nke n'inguvu bafise nayo yasigurira neza nkabana ntiyeri bivyaza umusaruro ivyo mbise ko ingorane bicike amahirwe yo kugira mukore ibiri imbere jewe abana barabimbwira ko ati mama ni sawa wewe ahubwo ntusanzwe nkora ko imana ntayizongabirana imana ntayingabirana kugira ndazikoresha abanyigira ko banyigireko guhera kuri mwebwe mwabanamo ababanyi inshuti n'abagenzi n'igihugu n'ubuntu bw'Imana ntaco natanze kugira mbe nshobora gukora ibintu nk'ibi ndabikengurukira uhoraho mu gihe rero ndabikengurukira nabense ku buntu jewe ndabitanga ku buntu nkongera nkabitanga ku buryo kugira nanjye nshobora kugira gute kubaho kwibeshaho kugira n'abantu bamenyere yuko ikintu cyose si vyagusa bimwe biteza gutanga ku mahera kugira iki umuntu tugwiza bwa butunzi dushiraho na kakazi uretse abo bakenyezi n'abajene bakwegereye hari initiative uri hayo kugira ukangurira abandi batakwegereye abatanyegereye ndabakangurira mu biganiro nk'ibi nawe nti nejo bundi za murumviriza kamo murabicitegereza je nkumbure nimwabishira kuri site yabonye ko harimo nimwe barakurikira abana birungikiye bazanzwe nziza harimo amagroupe kuko nkubona birinditse muri hariho groupe jewe turi kumwe abajene 300 n'abamama n'abatwiganye ku ishure yita NF Gitega in action
Asia n'abantu abafame akarenda guhana nkubona yabise ndavuga nti no ibishoka n'abakenyezi ja hamwe udufaranga duke mugira ikintu bita caisse d'épargne ndavuga nti muri caisse d'épargne niyo zimwe nizi nimwe ngo muzirengeko ubu rero baramubwiye ko bamaze gushika ku bintu bikomeye cyane muganga ngoma nababwira nti n'ubundi muje muri banki amafaranga naho muyegeranya muyajana muri banki kubera yabikozemo none rero n'abatanyegereye ndabibakangurira mu buryo na buriya bivanye n'ibiganiro uwo duhuye kuko je ashemeze nka kujya kwagusa niyo duhuye muri ofisi kibazo je ndakubwiye burya naho uri kugenza ukuntu niyo ngiye gusuma nka umudandaza namaze nti wewe ubona unguka ngahe ayungutse uyakoresha iki uyagara n'iki ngahe nsanga ndimo ndigisha aho ndi hose si ibintu rero nigisha niki ndabona ndabikunda hanyuma je ndamezerwa iyo uwundi mugenzanje atenyine n'ishuri y'abarundi kitugoye abarundi bashaka ibintu by'inzigo ugasanga nakateye imbere ugatanga kurimbira ukuntu mwica ukuntu wica imigambi rimwe arakora ukuntu wigana imigambi rimwe arakora aho bakuvuga uti yigisha nanje canke mbaze ukuntu nanje mbariye nanje ukuntu notera intambwe canke kuri bya nakoze nabashira ko akabijya muga ntaco bya byabindi canke ngo cegija kukuvuga nawe urumva ngo ibyo bintu munakora ngo umushararata mugiye mbere ibyo bintu za urumva rero abarundi twige gukora no kunezerererwa ibyo wundi yakoze cyangwa ibyo wenyene ukoze n'ibyo wundi akoze hanyuma no kubirabira ko ubikore ku cigwa turi kugira ibintu by'inzigo by'inzigo bireke kugira dukore kubwigisha igihugu hama femme d'influence canke femme forte canke umugenzi w'ibidukikije iyo bavuze patriotisme wumva iki canke wobwira abantu iki ko nibaza yuko kiri mu bintu abarundi dukenye cyane gose abarundi turacamirwa amahanga je sindategera le patriotisme ni iki igihugu ni iki igihugu ni jewe igihugu ni wewe igihugu nuriya nukuvuga rero ico gihugu la patrie utayumvise ngo uyambara mu biri wose wumve ko uburundi bwikoreye ku mutwe je wabonye ko nabucafye nahajya je wabonye hajya ku mazi je nacafye uburundi agapodium donc ubwambare ubwiyumvemo ubuyage ibimeze nabi ugerageze kubitorera inyishu ibimeze neza ubuyage ibimeze nabi ugerageze kurondera inyishu rero ntiworondera inyishu z'ibintu by'uburundi bwose mugabo umwe wese ahageza arondera inyishu aho uherereye umwe wese ahageza kuvyo Imana yamuhaye kwingabirana n'ingumva afise umwe wese ahageza hamwe twobwira uko umwe wese agira utwagira ibindi usanga tuba muri parade ako kantu rero kuko batavyumva ako kantu reka tubanaye tukavuga kuko mwazopfa y'ibamiri bagiye bize biraza n'utosora ifuku yamiza yiki yagati no kuvuga iki nituruhe niturambigwe ntamwe barashaka abajene ibi nyine turimo turababwiye muze murabibwira abandi tubijya naho bitwoye mu abajene burya hari abandi babikoze kandi bari abajene bagize hana ntitucike intege reka tugume ku murindi byase ubanze nyine ugware malaria na diare hanyuma ubu mukiruke ugiye kuba mukiruke uhagarara neza nta numwe nta uzo kubona yateye imbere atangwa nagize nta numwe nabo bakora nabo batunzi ba mbere baragize ibibazo ba Microsoft bande bose baragize ibibazo tubaca bakora ibirisi ibirisi ibiki n'ibindi abashinwa bakubwira yuko baragoye barakina baranuka barapfurupfurubi bagira ubuzimba je naje mu gihugu c'Ubudagi ndaronka umuntu w'umugenzi aramubwira ati jewe twarakenye kuburyo twaza gutoratora ibishishwa vy'ibirayi n'undi muhana aho baracana tukaja mu kijumujumbu Ubudagi ati muri gihe munde ati tuza kuraba aho bahariye dushishwa ari twe mu mabara tujye nabo batari bakenye none igihugu c'Ubudagi aho kigeze nibaza ko kutamenya kubera bana kirundo ko bageze kubitwa n'inzara bazenze bakoze bafise ubutare bavuga ko buri mu miliyoni 50 z'amadolari urumva rero bakubitanye ubutare nibaza yuko ari kutamenya no kutamenya hanyuma no kutakunda cya gihugu twavuga kuko no mu kirundo je nakozeyo nibuvuga hagize n'ubusasi bumbara bugize nezwi babirutse bageze mu Rwanda bakabaje busibirutse nukuvuga iki agiye kwiruka yigo yicaye acaja muri kambi baca bamuha ibyagusa nakagurira muga kuvuga ati
reka ahubwo uno muntu yarashe reka ndamuvuge yuko ari mwansi w'amahoro mvuga haciye ngize gute hanyuma igihugu kigume gitekanye hanyuma niba uruzuba rwatse nibishika none nko muri Senegal imvura igwa rimwe mu mwaka ntibabayeho kandi nawe exporta ibiyoba igihugu cyexport ibiyoba cyane barari ibiyoba cyane mugabo bafise amezi 3 y'imvura gusa muga twebwe dufise amezi namire n'umuco urabona ko gusa y'amezi 2 ahandi hose naho nyene ufata amazi ukavomera yari ibyo bizi biri muri Tanganyika kumavye nuko rero mama ndabashimire cyane twakuranye byinshi kandi nibaza yuko tugiye kubandanya twereka abantu ibyo mukora munakangurira abantu cyane cyane kubera yuko mu bintu nasanze abarundi bakeneye harimo kubakangurira ibi canke biriya nashaka no kubona abandi bantu bagize ivyo bashitse ko kugira respiring abandi basigaye canke ko nkuba ari umuntu ashaka kuvuga ati oya nta mu mama yokora ivyo finalema ariko nkubu tugiye tukakuzana tukanavyerekana nibaza ko uwo muntu acabona ati kumbe n'aba mama twashoboye ndabashimire cyane nizere ko nundi munsi twabakeneye twerekane ivyo mukora canke nitwagaga ati hari ibintu vyongeye ko ngaha nizere ko muzoduha umwanya murakoze cyane jewe nagoma naje ndabakingurukire ndabatumira yuko jewe ko nababwiye je ndakunda ugwaruka n'abakenyezi ejo mu cyane hirya yejo hakaba umuntu akeneye yuko ndamuterera ivyimviro nsigurira abantu nzobikora ko ataco nsavye ico ndacemeye uzoba nkeneye nimero zane 69 amajana 339 ijana 187 ndasubiramwo 69 amajana 339 ijana 187 jewe nzomusigurira ndamwigishiriza abiwe ataco nsavye kuko nuko Imana yaguhaye impano nivyo hari ivyo ukora udakora ku buntu mugabo ejo umuntu yagiye mu gategura ndabasubiriyemo mu gategura ikiganiro ko ndabona ko murafise shaka jewe namuza muri abajene 10 je nzoza ndabagira ikiganiro ndabaremeshiriza ikiyago ku teme muzamukeneye ari yo yose kuko ku myaka ngeze muri byo maze gukora simba ndabifisiyemo expertise mugabo ikintu kijanye na development ndi expert muri development communautaire no kuvuga ngo development communautaire centralize byose mwabonye byose no kuvuga imigambi ukwitegurwa ukwikorwa ingorane zirimo amahirwe arimo uko umuntu abandanya umugambi mu gihe wagiye ufashe intumbero nziza mu gihe umugambi wabaye utafise intumbero nziza izo nzaba ntashoboye naho ndafise abadukorana zoheza ndabatume ko babunganire kugira namwe mufashe igihugu mufashe ugwaruka Burundi bwejo naje nk'uri naranyerera agenda mugana ndacaraha mfise 50 m mugana mfise 18 urabibona ndacaraha tubana dufashanye tuje muri ya ntumbero yo gufasha igihugu yambona kazoza 2040 mbona kazoza igihugu giteye imbere 2060 ndabakengurukire cyane rero ndi ngaha no bone nzobatuma ko ahubwo ubu rero ko twamenya ubu rero niko nimvira gusa ndondera dutegura akantu twandike ubu ntituzovuga gusa twandike nivyo nifuza murakoze murakoze cyane